umuntu yatse commentaire avuga ati uwo mudamu Claudine ndamuzi kuva 2012 uwo yigize ko akijijwe ariko ubu maraya yaguma abukora abakozi b'Imana baje mu rusengero yarabasaba ko pasteur ko barara iwe kugira ngo abigi abagwisha nuwo bidakunze yaramusaba akaja gufungura iwe afise intumbero yo kubagwisha yinjiye muri korale ya Louange na Adoration afise intumbero yo kudandaza udukobwa twaririmbayo akora n'umukobwa w'umuririmbyi yahaye indaro amuhindura umumaraya ku nguvu koko karashingani iyo narayibona uko oya kugira ngira imyaka nk'iyo mfise no musi nakoze ibyaha byinshi mugana narababariwe urumva kiratsi ibindi nca nkora Imana ikandika gushasha ariko uko wihanane ku Imana ikubabarira icambere jewe ndibuka nkija gukizwa urumva ndabwiye apotre wanje ndamubwira ati je ndaje gukizwa nigeze gushaka gukizwa mpura n'ikibazo kuno uwo nyene nge yansengere acisha kunsambanya abanzi barabiza abo twagendanye bose nta gahungu kanciye aho twagendana onondo je nagenda n'ababogara batipe basesutse yego mwisengero rero usanga barakubititse n'inzara yego murashaka muntu kiki kintu ndaceme muze mugira analize murabe mwisengero nta bahungu beza bariyo nta muntu yova mwisi ngo agiye ngo arondera abatipe mwisengero nta bariyo onondo je nta bariyo uvuze ati jewe twasengana muri eglise imwe nahende abandi ico gihe akurikira uwo mupasteri muri Kenya yagarutse yamuteye inda wacara ikoro aho kumwica aja gushima Imana ngo Imana yamukijije urupfu kumbe yakoroyina ndibuka ingene yavuye ku mazababo mu pastori mpoze yamuhoze ntamuvuze yamuhaye amakofe nakuru burofa areke guhenda abantu iyo umukozi w'Imana aguye mu cyaha saba ko acakora mariage Prophète Modeste yaraye avuze yuko ndetse asaba imbabazi abakristo abamukurikirana ndetse n'abakunzi biyo abantu bose bamuzi kugira ngo kubera ko yaguye mu cyaha afite gute wewe gakoko umuntu n'umuntu twambaye umubiri kandi uraturya urumva baza kumbabarira aho hantu Prophète Modeste n'umuntu nkuko nawe uri umuntu nkuko naje ndi umuntu premièrement yari umujene sivyo munyumvirize neza yari umujene ica kabiri yari afise urushengero hajamo abakobwa batandukanye n'abagore batandukanye sawa aho hantu bantahure neza yambaye umubiri nka twebwe twese sivyo umubiri waramuriye umuriye biranka ko yihangana sivyo arakora icaha ntibica bisigura yuko ucumengo ni impene yuriye inzu bavuga impene canke intama ntama yuriye inzu si ntama yuriye inzu barasambanye amutera inda ariko aramurongora cubona batera inda akaca kubwira ati yikureyo sivyo nta murongora ibyaha bibiri ukagira ibyaha bibiri nica gatatu cyo kutamurongora aha ariko we yabaye ahubwo ndamufelicise yaramuteye barasambanye amutera inda aramwemera yemera n'uyo mwana aramurongora ahubwo n'umugabo Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeza rakomeze neza murose mwiriwe canke muramutse bivanye na murere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV. Sonda gwikaze yose gutwena uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya, ese mu guvya barabo ndavuga Oman na Arabi Saudite. Abari Dubai mwege mwese ndabaha ikaze. Numunsi udasanzwe kandi no munsi atwagira amahiyogira umutumire adasanzwe. Numwe mu bantu musanzwe mukunda cyane gose afise inahe idasanzwe. Numwe mu bantu novuga ko ari umwe mu basesanguzi dusuno munsi zo gusesangura rero vyinshi bitandukanye cyane kandi kozi b'Imana ndetse n'ivyaraye kandi bivuzwe kuri Prophète Modeste bizoza kuyagako hama kandi tujere mu bindi kandi gusana koko. Merci. Meze neza. Yego nam. Yego ramutse abakunzi ba African TV kandi. Ndaramukije abakunzi bacu ba African TV mumeze neza Jendi Bombo. Yego urasa neza kandi. Merci beaucoup. Uramaze kugira agapo kari naturel no musi nta ruzuba ruhari neza ariko mse fresh. Ntemumbanire ntibakubanire muri commentaire. Koko makuru rero. Sawa. Meze neza. Yego. Yes, bon ndashaka ko tuzogaruka cyane. No munsi hari yo tuzo kuganira kuri Prophète Modeste kuvyo yarayashikirije kuvyo yavuze abantu benshi barabijuje abandi bavuga amajambo agiye atandukanye uwo mukozi w'Imana ari kugenda kunonye ariko kandi tuzogaruka no muri commentaire abantu benshi baje bakuvuga ko wewe bavuga ati koko turamuzi muri eglise vyari bimeze ukuntu rero ntazarahenda abantu
d'abord wavyakiriye gute wakira gute amakomantere y'abantu kuri YouTube ndetse no kuri Facebook za African TV amakomantere d'abord ndatwenga nkahwera hari abantu bazana ivyo bintu ukavuga ati yitongo n'abakristo kandi bakora benshi mbo ndisigura bo sikwisigura komtene jewe maze gukora ibiganiro turabe ku mateleviziyo ngaha 6 iki kiganiro kigira ica 14 nakoze 2 kuri Siren Vibers kwa Ozi ndakora 2 ku mukubito kwa Gael nongera ndakora ibindi bingahe 2 kuri Magic TV nongera ndakora ikindi kimwe kuri Penepe ndakora na 4 byo ngahe wanye iki kigira 5 yose sishaka kwibagira no kuri Akezanet narakoze kimwe manake byose bica biba 15 ibiganiro 15 byose iki kirimo nta munsi nomwe je ntivuga mvuge témoignage ziwanje kandi nimbi ariko ndazivuga parce que je m'en fous hari abo nkiza urumva hari abantu témoignage ni nziza yego hari ababiponda niko bitarabashikira hariyo nabandi byigisha ababirimo bakabivamo nabashaka kubikorokeramo bakaca bicunga sivyo donc intahe zitandukanye so iyo bariko aravuga kurya rero je nishingira intahe d'abord kuko ndi muri babantu nta muntu ntinya ndubaha gusa kandi nta muntu ndaba ngo eske ngo abantu barambona gute no oya hari umuntu yatse komantere avuga ati uwo mudamu Claudine ndamuzi kuva 2012 uwo yigize ko akijijwe ariko ubu maraya yaguma abukora abakozi b'Imana baje mu rusengero yarabasaba ko pasteur ko barara iwe kugira ngo abigi abagwisha nuwo bidakunze yaramusaba akaja gufungura iwe afise intumbero yo kubagwisha yinjiye muri korale ya Ruwanje na Adoration afise intumbero yo kudandaza udukobwa twaririmbayo akora n'umukobwa w'umuririmbyi yahaye indaro amuhindura umumaraya ku nguvu koko karashingani iyo narayibona oya ahubwo rero hari n'indi utabonye ngo abapassionera abasabaze kurara iwanje kugira dusambane d'abord muri makino wasambanya abakozi b'Imana warababeshe okay jewe urabona dindira jewe ngaha ndi imbere y'abantu imbere y'Imana nararaye ko ntazoja kuri kamera ngo mbeshe n'umunsi n'ikintu nakimwe narabikoze no bivuga sivyo kuko umuntu kugira ngira imyaka nk'iyo mfise no munsi nakoze ibyaha byinshi mugabo narababariwe urumva kiratse ibindi ncankora Imana ikandika gushasha ariko uko wihanane ku Imana ikubabarira icambere jewe ndibuka nkija gukizwa urumva ndabwiye apotre wanje ndamubwira ati je ndaje gukizwa nigeze gushaka gukizwa mpura n'ikibazo kuno uwo nyene nge yansengere acishaka kunsambanya ndaje gukizwa nkazosanga namwe ariko mumeze sinzopfa nsubiye mu bintu by'agakiza icambere ndi umwana wa pastori murabizi nta mbuto nziza nigeze mbona ku muvyeyi wanje nta mbuto nigeze mbona ku bantu b'abakristo ndiko ndavuga mama hati umugore wiwe donc nakuze mbona ko gukizwa ari uweswe je nca ndagenda renda kizwa je nca ndaharwa ndavuga ati narakoze wibaza ngo barambeshira sinakoze ibya ariko ibyo byahari nivyo ngira definisi jewe narakoze ibya nikuririye mu kirori nama ndiko ndababwira naranyoye inzoga petitri narashwanye ibintu narasambanye yego sivyo Imana irambabarira ndasaba ikigongo Imana irambabarira barangira deliverance sawa ndahinduka nce ndavuga ati shetani narayikore mu buryo bunini reka rero nkorera Imana sivyo jewe Frank iyo nkijijwe ndabijamwe wese niyo ndabivuyemo ndabivamwo wese that is me kandi je nishingira intaye abakozi b'Imana rero baraza je nabatwara mu ivuga butumwa sivyo mugi kigeragezo cambere naronse mu buzima n'abakozi b'Imana na apotre namubwiye ati wabonye yandiraza ukuntu bafise abagore n'abana sinabajene no donc ikindi naco hari muri yo nyene ntiwayihejeje ari commentaire nyinshi ngo harimo ngo nahora ntongoze ngo abahungu mu isengero premièrement muri eglise nta bahungu bariyo beza baba bogare nta bariyo
ababogare bari mwisi nanje abanzi barabiza abo twagendanye bose nta gahungu kanciye aho twagendana onondo je nagenda n'ababogare abatipe basesutse mwisengero rero usanga barakubititse n'inzara murashaka muntu kiki kintu ndaceme muze mugira analize murabe mwisengero nta bahungu beza bariyo nta muntu yova mwisi ngo agiye ngo arondera abatipe mwisengero nta bariyo onondo je nta bariyo ahubwo nimba ushaka umuhungu mwiza umusanga mwisengero arihe nta bariyo haba hariyo bamwe bakubititse n'inzara ugasanga n'ikirato carahengamye umutipe ntari shiki harabajune basirimu mugabo aho hanze aho satani irazi kurya ibintu byiza aho hanze aho hari abahungu beza n'abakobwa beza basesutse mwisengero ntabo nari kuva mu byisi nkaja kurya abana bo mwisengero abahungu bo mwisengero badasesutse nsize ababogare hanze badatanga n'inoti nta n'inoti hariho reka nkubwire jewe premièrement sinigeze mba umumaraye ngo mvuge ngo umugabo ngo turaryamana amahera ngahe no urumva narakundanye gukundana ntibica bisigura ngo indaya indaya gusa abantu ntibazi indaya ico arico indaya ni wa wundi muryamana akagusaba amafaranga mugacirirana sindakora ico kintu mu buzima bwanje sivyo mwisengero rero nta bahungu beza bariyo nta babogare ndibuka na apotre yahora ambwira ngo none wewe ushaka umugabo wa mariage ameze gute igihe cyose imbaje navuga ko nkene umubogare amubwira ariko mwisengero nta babogare bariyo nawe arabizi jewe urambwira wenda gukunda kubera uvugisha ukuri ibintu byose jewe ndi ewana uvugisha ukuri koko hari komate nyinshi zidasanzwe z'abantu bakuzi fukati vya vrai bamwe bakwagiriza yuko uba waje uri ntumwe ya satani kumbuye muri shingura gushaka ko Imana bamwe aho nyene Frank ko batavuze ibyiza nabakoreye bamvuze ko ibibi gusa ko batamvuze ko ibyiza nabakoreye ukuvuga ko ibyiza gute kandi wabamenye jewe ndi umuntu w'impuwe ico coco ndakizi ndi umuntu mfasha mwisengero hari abakene benshi nabo bazi bampinyuza nabonye nasanze abavuze bari bose harimo n'uwitwa Esperance urumva igo commentaire yiwe no shaka gusoma yavuze ati jewe twasengana muri eglise imwe nahende abandi ico gihe akurikira uwo mupasteri muri Kenya yagarutse yamuteye inda wacara ikoro aho kumwica aja gushima Imana ngo Imana yamukijije urupfu kumbe yakoroye inda ndibuka ingene yavuye ku mazababo mupastori mpoze yamuhoze ntamuvuze yamuhaye amakofe nakuru burofa areke guhenda abantu ndarahe devant Dieu urana devant Dieu nta mupastori igeza nkubita je noca nsanga nagukubise nanje tugakubitana ingene metse yego sinorangura pastori noca nanje ndagushishura premièrement uwo Esperance jewe donc n'abantu bakuzi banzi ivo nguyu bamubaza atari yambu nta kintu na kimwe twavugana nawe icambere je sinkunda imimenyerano n'abantu kuva kera kuva ndi mutoyi sinkunda imimenyerano surtout abagore nuno munsi nta muntu tumenyerana w'umugore turinze tumenyerana mba nakwizeko mwisengero rero twaragenda abafise ibibazo bakambwira nkawe ati nkuyo onye ntiyari umuntu urinze umubwira ikintu ntica bari umugenzi wawe ngo wakuye mwinda abari umugenzi wawe nkuyo ntiyari jari wanje vraiment nawe arabizi urumva donc ntitwigeze ico ntaconzi urumva uwo mupastori nawe reka narakivuze ntibabimvugire kuko naramaze kubivuga batoratora utwomba naravuze bakaduteranya ku mateleviziyo atandukanye naramuvuze ko mu apotre Nigeria yaraje mu isengero iwacu aje mu isengero iwacu ndamwakira nkuko namanakira abandi sivyo urumva umukozi w'Imana ndibuka ariko aragira miracle ko eglise yacu yari eglise ya miracle bitangaza gusa bari barayise vendredi miracle yaba vendredi ya miracle bidasigura n'indi minsi ko hataba ama miracle ariko yari special hama afata ikoti agakura ikoti agaterera mu bantu ico kintu narakivuze ku mukubito baze basubira inyuma babirabe abantu bakagwa urumva bakadahwa hanyuma mu nyuma randraga
ariko bakidawa ngaha kibakorera ivyo abanyamasengesho baca baja kuzinya amatara baravuga ko Imana iberetse ko ari umusatanike. Apotre aravuga ati ngo ya n'umukozi w'Imana. Bukeye yari vendredi dimanche tuje gusenga. Abisigura ingene Yesu yahora afata ivyondo agashiramwo amazi akagira ivyondo akabashiraho. Aravuga ati miracle ziri kwinshi. Agafata amazi akamija abantu bose bakagwa hasi. Mugaje sinigeze ngwa hasi. Sinigeze ndanadaho. Wararamukaguye. Ariko entre temps subiye inyuma. Nene arabwiye Apotre. Ndamubwira ati papa jewe ndakeneye urugo. Ariko nkeneye umukozi w'Imana. Urumva? Ati sawa fukama ndagusengera. Undabire je shetani aranya nka vrema. Urumva? Aransengera arabinyatura yacambwa ngo uzokwihangana ibibazo ngo abakozi ngo abagore b'abakozi b'Imana bahura navyo. Ndavuga nta kibazo. Uri kurumva? Erega nkafukama akansengera. Inyuma ya 2 semaines shetani acandongikira umudayimoni. Uyo mu Nigeria. Uri kurumva? Jewe arandraga. Andraze ariko sous forme yuko tuzokora mariage. Je ndaganda namubwira ati Imana yanyishuye. Kumba mu Nigeria avuye mu Bwongereza bana namwirukanye. Yagiye kuyensara muri Kenya. Yogurura eglise. Uri kuravyumva? Nkibi byose ntibazi iyo byahigiye niyo byazungurutse. Nibareke renda bahete monyaje ya vrai yuwanje. Uri kurumva? Cinca ndagenda. Ngiyeyo ariko Imana ikanyereka ko ari umumaraye. Ikanyereka ko ari umusatanike. Nambuye imubwira akacambira ko navangiwe. Urumva? Cinca ndagenda ngiye cansanga mon Dieu Seigneur. Niwe yambwiye ati ingo dukore mariage ukore na business ngaha haragenda kagusomvya ngahi Burundi. Hewe bimwe nama mvuga byandi bavuga bafise imyuka mibi yankurikira. Munyuma niho yabinsigura mbwiye ngo byitwa ngo foromi mu Congereza. Ni nkurikira nyine mu Kirundi. Nkurikira. Hariho umugore w'umunyarwandakazi twasengana muri eglise ntashatse kuvuga izina. Yatwara inda zikavayo. Yaramusengeye ico gatwa je sinzi ko nuko yabyaye umwana muzima. Je nasize yatwaye inda. Abandi bose akavuga yuko abakorera ibitangaza bikagenda neza. Okay. Shitse muri Kenya rero aramfasha kuyinstara, aramfasha no kugura nashaka kugura restaurant, aramfasha no kugura ibintu whatever. Ariko sinamenya ibyo yankoreye ibyo ari ibyo. Nta muntu numwe ndabibwira ibi bintu. Mugabo nemeye kubivuga kuri kamera. Urumva? Kumbe yarandoze bya bintu byabo. Uri kumva? Ibaze mfise $1000 arayo nyene nayamuha yose. Mfise $2000 yose naterura uko nyene. Urumva? Mana yake aragucurika iyo foromi iyo nkurikira icavuga cyose nije amusigara niyumvira none ibi bintu nibi. Umusumwe ngwa muri nyejambo ry'Imana handitse ngo ni muri mubikora ibintu 9 nyambatari wiyitse sinibuka neza. Abazi Bibiliya bazobirondera. Handitse ati umuhungu n'umukobwa iyo mukundanye mukabona kuja mugiye kugwa mu caha muce mukore mariage ndabimwereka. Ibaze nama nihana ico caha nukuri narasambanye nawe. Sinobabe kuko yari umusheri wanje. Dufitanye projet. Sinobesha vraiment twarasambanye. Jewe rero acambwira nawe ngo nawe nyereka ngo ahantu handitse ngo kizire gukugira umugirlfriend cyangwa boyfriend. Ndavuga wow. Kumbe turi muri copinage ntituri muri fiançailles. Ikintu nakoze sinzopfa ndavyibagiwe. Ndarira ndabwira Imana wa Mana jewe ntibikunda ko ndamuhebuye umuntu. Ndakwinginze umunkuremo kuko nama nihana icaha kimwe. Canja ku musozi aho hantu barishura hano bita Kiyambu. Kuri uwo musozi barishura amahera. Canja ku musozi. Canja ahantu mva hejuru ahantu hose hari abantu nta mahera narimbuze. Naringiye gusaba Imana imunkuremo imujane kure. Kandi Imana yarabikoze. Nja ahantu mu mwonge ndaririra Imana ndasenga ndavuga Mana mve ngaho wanyishuye. Numva imbeho irankubise. Naje gusenga. Canja hejuru ku musozi hari izuba. Nkuriraho n'umupastori n'umugore wiwe n'abanyamasengesho. Bambwira iki Imana yabatumye kuri jewe. Guzinga Bibiliya utahe ikintu
waje gusaba Imana yakiguhaye cari kimwe yakwishuye ikintu nakoze nabayobuje kwaturira kuri iyo musozi hariho abantu benshi cyane baba bagiye kurondera Imana ndatura baransengera numva ndabohotse ndataha ntashi niho yacambwira ko arose mission yo kuja muri Zambia kwigisha mu isengero ati ry'umwana w'umuperezida waho ngo afise eglise nini ya cyane ariko Imana ikinyereka mwijoro ikinyereka ko agiye mu bakene ba mbere babaho n'umupasiteri adafise intebe ariko ni Imana yashatse mu nkora imbere gushika no musi Franiki Imana yaci mu nkora imbere tuca turahebana uriko urumva voilà aho mvuze en bref yes ni byinshi bitandukanye uno munsi abantu bakuvuga ko mugabo bashinga intahe avuga ko turamuzi bamwe bashinga intahe bemeza yuko hari ivyo wahoramwo kandi wabivuyemo anabandi bivanye nuko winjirira bamwe bakozi b'Imana basanzwe bemera bakabika babaza ugasanga bavuze n'ibindi bitandukanye ndashaka ko yadusimba imbere ko tuzogaruka mu vyo abantu bavuga uno munsi ariko nuvuze yuko ngo iyo umukozi w'Imana aguye mu cyaha saba ko acakora mariage Prophète Modeste yaraye avuze yuko ndetse asaba imbabazi abakristo abamukurikirana ndetse n'abakunzi biyo abantu bose bamuzi kugira ngo kubera ko yaguye mu cyaha afite gute wewe ugakoko mbo handitse aho hantu umuhungu n'umukobwa pana abakozi b'Imana umuhungu n'umukobwa mugiye kubona ko mugiye gukora icyaha muce mugira mariage mbo n'umukozi w'Imana n'umuntu reka ndakubwire je ngira ndabidefinise umuntu n'umuntu twambaye umubiri kandi uraturya urumva baza kumbabariye aho hantu Prophète Modeste n'umuntu nkuko nawe uri umuntu nkuko naje ndi umuntu premièrement yari umujene sivyo munyumvirize neza yari umujene icya kabiri yari afise urushengero hajamwo abakobwa batandukanye n'abagore batandukanye sawa aho hantu bantahure neza yambaye umubiri nka twebwe twese sivyo umubiri waramuriye umuriye biranka ko yihangana sivyo arakora icaha ntibica bisigura yuko ucumengo ni impene yuriye inzu bavuga impene canke intama yuriye inzu si intama yuriye inzu urumva byarashitse nkuko byoshikira uwari we wese abantu bariko bamucira urubanza sindabumva abantu bariko bamucira urubanza n'abantu bari marié urumva n'abantu bari marié bibagiye ubuje n'ingene buryana urazi ingene udafise umugabo canke udafise umugore umubiri ukakurya tubaze bano basore hano oya naho Noro umubiri no kurya umubiri uraryana urumva muri commentaire wa musore umubiri no kurya urumva rero ibyo byampwe mu yera ubica bije ku ruhande uri kurumva ibyo by'ubuprofete umubiri ntande rufise ngo ucuvuga ngo urumva ngo ni profete ngo sindakubahuka urakubahuka parce hariho impwemu hariho n'umubiri rero iyo umubiri wasaze utubona ari impwemu yagusaranye kumubiri wo kugusha mu cyaha rero byarashitse niba mutahure jewe ntangaza n'abatudiraga bafise abagore n'abana uyabikoze sinshaka kumuvugira ariko Prophète Modeste yarakira umuje kandi ni mwiza numbogari urumva uwo yari gusaba wese ntiyari kumwima chance rero abantu nibavuge muri positif na negative babishire hamwe barasambanye amutera inda ariko aramurongora Chubona batera inda akaca kubwira ati yikureyo sivyo nta murongora ukagira ibyaha bibiri nica gatatu cyo kutamurongora ariko we yabaye ahubwo ndamufelicise yaramuteye barasambanye amutera inda aramwemera yemera n'uyo mwana aramurongora ahubwo n'umugabo kuko muvyo yavuze baramaje ati none burya ntuwoba projet ya mariage yaje ari kubera ko inda yinjiye none ko atamubwiye ko atayikuyemwo oya naravuze ati no kuko batanguye gutanga invitation hakiri mu kwa mbere ijinda ntere bwaje mu ngaho wonye yuko hazo mariage mu kwezi k'umunani
arasigura neza yuko vyagiye kwitamwo mu nyuma nk'abantu bari mu mugambi. Je ngira mvuga iki kintu naho yoba yitayemwo invitation zitarasohoka. Je kintu mpagaciro gushika uyu mwanya ni kubera yimuteye akamwemera ku murongo. Ariko yijamwo invitation zayasohoka twari guca tuvuga yuko bapanze mariage. No, je rero mfatiye ku kintu kibi. Yego. Urumva ikintu kibi abantu bashaka kuntera ivyatsi. Mvuze ati iyo invitation ziba zitarasohoka akamutera inda akamwemera naho nyene yo bari umugabo ni benshi batera inda urumva bakaca bazikuzamwo canke abo nyene babateye abo ba profete n'abakiba pastori bakabaca bababwira ati kuramo kugira ntibiduteshe agaciro akamuha n'amahera menshi kugira yikuremo ariko Modeste yabaye umugabo yabaye intwari rero ntagire umucira urubanza je nkene umucira urubanza bari umujene nzacira urubanza n'abagabo bafise abagore ko nabo bafise imibiri bakibagira nabo yuko bahaciye eske baronga abo bamucira urubanza barongoye batigeze basambana bakira amasugi tubwire muri commentaire. Voilà. Kuja imbere y'abantu agasaba imbabazi nk'umukozi w'Imana kubgawe ubiha ikiye gicapo. Bo kubganje yagize neza. Sivyo? Kuko kandi nta Prophet Modeste ntuzigira isoni. Bacavuga ngo urumva abarundi dukunda guciranira imanza. Yego. Bacavuga ngo none ngo azobwira ikishengero. Uzoca ubabwira ati amere nka jewe. Erega Imana irareka kugira bibe tubi gitambo c'abantu. Azoca ababwira gute? Ati wa muhungu nawe wa mukobwa mwirinda gusambana ntimuze mumere nka jewe. Naje sindavyaturura imbere y'isi yose. Yego. Urumva? Hari ukungana Imana ireka ibiguca ku byose biguceko kugira ubigitambo c'abandi bana kuko si bose si benshi babivuga. Urumva? Uzoca ubabwira ati Modeste mwaba jeune nimwaja gusambana muzohava mutera inda mutarangira mariage mumere nka jewe. Yego. Urumva yitange kwa karorero ubwo butumwa burakwiye. Kuko nashaka kuvuga ati ngurumva ntimugasambane kubera Imana iraje oya kuko nawe yarabikoze azoca rero yigira sacrifice biroshe no gutanga karero ku kintu cyakubayeko bien sûr ukundi challenge wahuye nazo uko uno musi niwazi intambara ikaragwa nawe namwe mu wiwe niwazi kombe do fadilinga na Kristo wiwe Imana yaramaze kumubabara hajya gushinga intaye gusa kuri televiziyo akavuga ati mumbabarire byagenze hajya sefini Imana yaramubabariye kandi yamubabariye nava kugira uvyumvire honyene ngo ugiye gusaba imbabazi isi yose Imana iba yamaze kuguharira nica nkundira Imana abantu bamenya aho wacumuriye ariko ntibamenya aho wihaniye niyo mpamvu Imana bizu Imana ndayikunda. Yes. Bo uno munsi numwe mu bantu bivuga yuko nawe nyene atareka arakora mu rushingiro rw'iwe kumbure akaba asaba yuko kuko kuva ico gihe narigira asubira kandi kwigisha. Urumva ko deja nawe yarigaye. Arabona icaha yakoze. Ariko uno munsi ingene abantu bajuja kubgaho vyakira gute? Canke ku mukozi w'Imana biratahuriza. Kwijija we wenyene deja ntushaka kuja mu gikorwa c'Imana. Ariko nk'ubu Imana yaramubabari numva nta caka idahari ijambo ry'Imana riratubwira ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku zovyeza vyere nka sherege none abantu baducira imanza koma babazi ko Imana itatubabariye gute bacira imanza abantu iby'iwabo bibabananiye yego yaramaze kubabarirwa yiha amahoro akora umurimo w'Imana hanyuma araba hari karadiringa nabi abishire ku murongo abe connecte n'Imana. Uno munsi abantu batanguye gukira diabete izindi ndwara zidasanzwe ubwo amasengesho ya profete wavuze ubuherutse yuko nawe nyine ari umunyamanyanga Joachim arazanya ama preve barikize diabete warafico wireguza kandi cyane ndagifise gutega koko nawe je naravuze ati azozane nzomushire canke nawe nyene azane yego abatimonyage uwakize sida uwakize cancer n'umugaye yamugurutse ca ndavuga ati aba diabete ushobora kuja kuri traitement diabete ikamanuka sivyo icantangaje rero n'urya mudamu naraye mbonye yazanye n'umuntu twabanye cane mu Nyakabiga turazinanye urya Lydia urumva donc
je sindiko ndabipinga mu mwanya ntarabibona neza reka mpinge gatoya naza n'abagwaye sida n'abafise amakase n'abamugaye ni jeje nyene nzo ndamushingira intahe kandi yeah uribaza yuko ingwara nkizo onye abantu bazi ko zidakira zishobora gukira bw'amasengesho mboye imana ntacidashoboye nacidashoboye uhera hehe ugira ngo ntiwemere yuko Prophet Joachim ashobora gusengera umuntu rindira jewe deje nakirijwe muri eglise ya Miracle apana Miracle izo zisanzwe yari fire big fire urumva ariko nta muntu nigeze mbona akira franchement nta nigeze mbona akira kandi ubu ntibikibaho sinzi iyo byagiye sinzi ko izo fire zaheze sinzi izo Miracle zagiye ntavyo bakigira kuremera yuko bakozi b'Imana bafite imbaraga zidasanzwe rindira hari ibintu bibiri mu bakozi b'Imana ngira mvuge sinzi ko navuga abakozi b'Imana canke abigira abakozi b'Imana urumva hari ukwiyemera urumva yego abantu bagakoresha umunwa kugira barondere abakiriya nibo bakristo yego urumva yego ugasanga umuntu ariyemera ku munwa nta na kimwe ashoboye hariho n'abandi basenga vya vrai abo rero nta nabo tubona yego abo basengera ingwara zigakira nta nabo tubona abo baba ariko bigira ama publicité urumva kugira udandazwa kwa bien sûr rega none ama eglise si urudandazwa si jina nzokoma ndabivuga eglise 99 kwijana bari muri business ni urudandaza uri kurumva yego uwa kabiri nawe hariho abakoresha amangetengete kugira imiracle zigakoreka pe sinatanze akarero kujya mu Nigeria jewe ndibuka turi muri Kenya tugeze kuja kuraba umugore umwe w'umupastori kazi mu Kenya jewe ntibari bazi ko ndiko ndabumviriza baja kuvuganira mu ntunzeye muri chambre urumva muri corridor kugira sindavyumva numva aramubwiye ngo babaganiye ngo baje bazanye imbaraga ariko amubaza ngo namahera ngahe baza kubishura muri Kenya baragurisha imbaraga umutima numva urasimvye ndavuga kumbe vyamende n'amandota nivyo urumva jenca ndamubaza ngize ukuri ndumusheri wawe ngize ukuri zijya mbaraga mwariko muravuga ni biki ni imbaraga nyabaki je te jure devant Dieu acirambye ati je ngira ndabikubwira ariko ndakubwira duke kandi ntuzubivuge niba bivuga nzoca ndabimenya Frank acambwira yuko hariho wine urumva vin rouge urumva bavanga n'ibindi bintu bahamurira ko sinzi bakoza gutyo mu maso ico kinarigeze kukivuga kuri TV ya Gael mukubito yego bakoza mu maso kubyo mbona ibyawe byose ariko urumva banyegeje mu maso mbona ibyawe byose nkabona konte yawe iriko amahera ngahe cyane hayariko nkabona ibyiwawe byose ahubwo satani je sinumva je navuze ati ibi bintu ntibibarafise inkomezi zidasanzwe urumva acambwira ati ukazobivuga urumva ngo ivyo nivyo ndakubwiye ibaza umunsi umwe twako turamuvuga turi muri salo muri salo wanje n'abandi bagenzi banje tuzatwumva intunzeye itara ririyakije ngo to ku murango twese dufata turira ku ntebe kubera ubwoba mpamagara abakozi b'Imana ndavuga ati uyu muntu twarahebanye bimeze kunukunuko none turamuvuze hera ibintu urumva twararizinya tumuvuze tukaza tubona ririya kije mwene hari imbaraga n'izindi imbaraga hari abantu reba batarazironka rero Imana irakora na shitani arakora n'ubwesiko burakora yes Imana irakora n'ubwesiko burakora ariko benshi bavuga yuko wamuvuga ibyo bakozi b'Imana ivyo bagukoreye ko vyagenze ngene bakwivye ariko nibihe vyiza vy'abakozi b'Imana umaze kubona wewe ivyiza hariho abakozi b'Imana abo maze guhura nabo mana reka niyumvire umwe simbona abakozi rindira narahuye Prophet Joshua namamvuga ko ntamucira urubanza mu gihe hari abantu benshi bamucira urubanza nawe turagukeye nama ndabivuga nta rubanza ndamucira benshi bamucira urubanza gute icura imanza abandi n'umucira urubanza nama mvuga ati basubire banyumve batege neza amatwi
nama mvuga sinzi imbaraga bakoresha nico nabonye no kuri commentaire ya Pasteur Chris Ndikumana jewe nivugiye ati ama commentaire menshi nabantutse sinabonye uwavuze ati narakijije navuye mu byaha baguma ari abapagani tu sinabonye abavuga ibyo miracle bahuye nazo bivuye kwa Pasteur Chris baca bansimbirako arakora miracle je kanguka ndayumviriza miracle ndazumva ndumva amatemonyage nari navuze muri commentaire kwata abantu baraza gushinga inaye muri commentaire ziwanje barantuka gusa ariko ntibavuga ati koko nari mu byaha yaramfashije ndabivamo baguma ari baswera nyoko ibaza nko gutuka umuntu ngo swera nyoko ngo Kristo wacu turamukundura gaswera nyoko ibaza ico kintu ndinda ndanagisubiraho numva n'isoni cyo kugisubiramo uwo muntu akaca avugira umukozi w'Imana what's wrong urumva nibabe bumviriza cyangwa kaza wumva Frank ngo none ngo Kristo Ndikumana mwari kubana gute ngo ariko kubera umugabo wawe gute nguri umugore w'ingare gutyo aho n'umuntu abaratahuye donc barasoma cyaba kumviza kantu kangana gutya bakaca bare nibabe bumviriza kuko nabo nyene batahure bibakorere kuko udahuye wowe niki utanyagije bavuga gute uranyagirizwa donc utanyagije uwi wawe aranyagirwa yes cyane aranyagi utanyagiwe aranyagirwa ntakanyagiza rero dufise ikibazo muri ubu Burundi bwacu barundi bene wacu barundi kazi dukunda gufatira ibintu hejuru guciranira imanza banza wumvirize urumva nababandi baba empori bo kuri Facebook nsigaye mbona barimukiye kuri YouTube urumva wowe bashavuje Dafa senarigeze kuvuga mu kiganiro kwa gaye ko beshera baboyi n'abayaye barashavurira none ubu rero bariko baranyemeza bava kuri Facebook baza kuri YouTube hano hari abantu bisonera turavuga ati nabaye bakozi b'Imana bukuri maze kubona ati Joshua mu gihe hari abantu benshi prophet Joshua ntunjaniranye nshatse kuvuga iki Prophet Joshua nta kigira 10 canje namuhaye Apotre wanje niwe yari ibigira 10 muga yaranyimye amahera ndi umwana wiwe ko mutavyimva pa n'umwana sanze yari mu best friend wanje papa mu best friend yego urumva naho rero nakomerekeye Joshua nta kigira 10 canje yariye n'amashikano no harura amashikano nari maze kuma kuko vraiment nagiye ndushe ndemerewe nkenye bananatwiruka no mu nzu n'umugabo twabuze amahera turiha ariko yarampaye yarantereye 300,000 urumva yenzu bagira batwirukane yenzu acabwira ishengero barateranya bampaye 900,000 sawa ico kintu caranyemeje yuko ari umuntu mwiza sinshatse kuvuga ngo umukozi w'Imana umugabo sindamwanka ico sinzo naracanditse ku mutima ku buryo nazocibagira yankoreye iciza kuko ijambo ry'Imana rivuga tuzamenyera kuvyo bama sivyo nta bigira 10 namuhaye bigira 10 vy'iwanje ariko yarampeza garangirira neza ndakimushimira rero Imana akorere imbari ya vrai imuha umugisha nyimbari ya fake ntavyonze je mvuga ivyo mba mbona bizima Antraita birakunda yuko umukozi wiyita ko ari umukozi w'Imana ko akora ibikorwa vyiza wiyita pana umukozi w'Imana ukuri wiyita birakunda ko akora ibikorwa vyiza abantu bagatera Bibiliya iratubwira neza Bibiliya hagivuga byose ntatayonze hari tumwe nzimu iratubwira ati naho wose nga mu ndimi gute utagira urukundo byose n'impfa gusa barabirinza abapastori barabizi kubera iki none benshi batatwumvira impuhwe bashaka tugume tubaha twe bataduha nkuyo wiwanje wewe je sinzi nyibasoma Bibiliya icuritse urumva nuko kw'Imana nabo yonkeje bose aba yasohoye bose nta numwe akunda amaeglize yaba abakristo babo bakunda ibyo babaha gusa nta rukundo bagira yego nkunda kuvuga eglize yacu kubera niyo nakirijwemo hari indi commentaire nibagiye kuvuga bavuze yuko abo nyene abakristo twasenganye yuko mu nzu yanje narazamwe abapastor kugira ngo abasambanye nkabimusaba na Apotre
kaba deplasa nimwe vyose watubwira ubuherutse yuko ngo ari bikorwa vyinshi ngo rero kurakora kumbe zari profit za ndabona Imana irankorera kweri ndabayeho neza emwe ndabayeho neza vraiment urumva ni ubuntu bw'Imana Premièrement nabana n'umugabo umunyamerika abanyamerika les européens abo bantu nyene biburaye bakunda akavuyo mu nzu zabo sivyo gute nofata umugabo nkaja kumuraza mu nzu y'undi mugabo abantu babiburaye barabizi ntibakunda ibintu by'ubujagari by'abantu binjira mu mazi sauf abo nazana tugasangira na apotre wanje niba mpariza nzozane amafoto turi kumwe na apotre n'ujya munyamerika iwacu ndazifise yarakunda kungenderera cyane nico cambabaje nkaca nkena akaca ntakibagira nyiri kumwe n'umunyamerika ko yadutemberera nkenye ntiyamenya niyomba urumva nico carankomerekeje nico ivyo bintu rero barambeshera sivyo ukuri nukuhe kubijanye n'abantu bakuzi mu rushengero bakuzi mu buzima bw'ukuri bavuze amajambo atandukanye yuko koko yarigurisha koko ni maraya koko vyagenda uko abakwagiriza kuri maraya gakoko abakwagiriza ko wakoroye inda nabo uvyakira gute wewe savure nibigutirimutsa ko je navuze ivyo nakoze byose Imana yarambabariye sivyo ariko ivyo abantu bavuga bigerage ahantu bikugerageza wewe Imara yahonyene nabasigura Imara icarico jewe abo twiganye nama mbona bakomanta no ngaho mu ma YouTube ati koko twariganye afise moto azana imoto kwishura kuno kuyiwe je narondeye amahera kuva ndi mutoyi cyane ni kwa kundi umukobwa canke umudamu yirondera inoti ziwe abantu ntaco bazi ko azikura mu bagabo rendera nkwereke je kubera nireze nababwiye nta muvyeyi yandeze maze kuja mu windwe naciye ninjira muri bijya bintu bya forever urumva ndabijamo naronka idolari nikorereye jewe nyene ndi muto ni gasetiye mani urumva forever yarandeze mpaka ndaheza amashuri twabirangura muri Amerika tukarungika amahera twayaronka muri Interbank siège twara abantu benshi tugateratera umwe wese n'amaproduit ashaka rero akaza umwe wese agatora ayo ashaka yiwe yago nkuko bigenda barabizi voilà ntaca ndabigurisha ababingurasa barundi je nabigurisha n'abanyamahanga basa amadolari sivyo muri Nations Unies aho rero abakiriya banje ba forever nibo baca bandiraga ko naragakobwa keza vraiment no muri Nations Unies benshi muri Nations Unies je nibo nakundanye nabo aho bakoze ngaho sino hakana vraiment nibo twakundanye kandi mukundana ni mbundeke oya carazira kandi je naba muri ville abantu banzi kera barabizi urumva je naba muri ville urumva nari umukobwa wa classe mva muri ivyo cyangura moto ama moto aja mwibarabara donc za 2005 2006 aho hose nako nshakisha ubuzima 2006 yes warufite moto yawe yego nase ninde ngendera abo twiganye barabizi nama mbona bavuga mu makomantere bavuga ati yo koko turamwibuka no kuri yahorazana moto kwishuri yarafise moto kuno je nari mfise moto benshi baranzi no antuka no bandi umukobwa wa mbere no naratembereje moto umugore mwiza yego no tivisi umugore mwiza ico ge nayiguze 1,990,000 urumva ico gihe kugira uronka ayo mahera yari n'importe kayaronka ne arenza yo je nagira amahera menshi narakura urumva abo se ko baramvuga ntibanzi je nabwize televiziyo zose zitandatu maze gukora kwibiganiro narivuze bihagije kubera iki jewe mfasha benshi ndabizi fasha benshi hariyo n'abafise n'abana bavuga ati koko nukuri yananiye mu mpanurira umwana yarabaye futi yaba bakobwa babasaragura bikagenda neza yes bonibaza yuko benshi bakwihenda ko bivanye nuko watangiye gukora ku mafaranga ukiri muto kurumva iyo myaka ukabufise moto yawe urumva umugabo yakora muri Nations Unies afise cash uwo mwanka gute nari kumwanka gute nta sigura ufise nta buhungu je twigeze tugenda bw'ubumbundege abanzi baranzi urumva rero ngaruke kandi ku myisengero apotre
je ndamuzanira umutipe ndonka umutipe wo mu bogari duhura yarakuze arabaye ikibogari ari mwiza umuhungu vraiment arengaye abakobwa bose avuga ati ego barahindukiye ati aga arambye ati ndagukumbuye imyaka yose wahora hehe urumva yarankunda nkiri tukira abana nyene tuga 3e primaire bijya vy'abana aho je sinagira imikino nari meze nk'umuhungu narashishwe acirambye ati urazi ngene wari umeze warashishwe umyanka je nkeneye tugire mariage yari umuhungu yitonda yari yagiye hanze bo yari nga ariko kubera je nari mu vyanje nawe akaba mu vye ntitugeze tubura ariko nawe yagikirura muga ntitwabonana je ndamushira apotre ndavuga papa kuva aho byakabereye narose bogare rero wa mariage imbere yuwo mu profe uwo aposto urumva ndamumwereka mugatuca duhura tujana yambaye ikabutura n'isandari n'umupira ari simple nyene vya ivo mukaberewe nyene cambwira yari yambaye ikabutura urya n'umuguruguru ndavuga ndamuzi bien umwana w'indero yarezwe urumva ariko none koko umuntu mwari muziranye kuva kera nukuri kw'Imana ibaze n'abavyeyi bacu barabagenzi urumva yamutipa afise azi kurondera afise n'amafaranga urumva afise n'inka aho kwirandaho afise inka nyinshi urumva bo bica birankara mwanka acambwira ngo agira aje kwiyahura ndambwira agira aje kwiyahura ngo mugara aje kwita mu Itanganyika ngo nanje nkari umukobwa ngo twakundanye ngo yitwa Janine yakunda kudutera iyo blague mu isengero ngo akamubwira ngo agiye kwiyahura ngo Janine ngo yamwase ngo ariko ngo byaranka ko nitamazi ngo nawe mubwira aje kwita mu Itanganyika ega nkaba ndamuhevye none ko yavugishije kuri urya wundi ugiye tugize divorce ngo n'uwimana ngo niwimana yemeye ko tugira mariage ntiyakora ego rasa ama projet ariko nta nime yari bwa réalise ari cyamerukira vraiment muri ivyo kweli nabo rero bazibambabarira je ndazamvugisha kuri Imana izindi ndekubesha muri kamera mana ukazobona ko ngiye kubeshera umuntu cyo kubesha uzoca ubwovyira urimi rwanje nta muntu nzobesha nzotuma ndeka harundi yavuze ngo ndondere hari abo nabonye ngo ndondere akazi ngo ubu n'ubukene bumvugisha nibaza mu bantu babayeho neza muri iki gisagara ndimo kandi bazi ko ngaha ndi mu kazi ntavyo bazi jewe nta mwanya mfise wo guta nani time is money umwanya n'amafaranga ntibabizi ko ndi mu kazi muga muri aka kazi sinshaka kubeshera umuntu jewe nkibana n'umugabo inzu ya 200,000 sanika yaratunanira kuca sentare ari maze kutwirukana aka gatatu wubatse nubatse ariko inzu ya 4 sase nkani mire ndayishurira nta stress ngira ndafungura ico nshaka nambara ico nshaka abana banje babayeho neza agacupura manura ku mugoroba agacupa shatsi ndakanywa nta muntu nsaba uri kuronka urahiba inzoga barakubwiye muri commentaire oya mpemu yera ni yangendera ikambira ati heba nzoheba urumva niyanyemeza ko ari icaha nzoheba je nta bantu ndaba je ndiraba myself ariko inzoga si icaha none inzoga ivyo ni vyiwanyu je nta muntu ntuka nta muntu dushwana ntibinkoresha ubusambanyi ngo niko naborewe ubu unya n'Imana ishimwe nta nabintu by'abagenzi nkigira nicara mu nzu nyimba ari 2 3 4 ntanywa numvise kazunguruka mu mutwe ukuntu nkaje nja kuryama none ahicaha niki impamvu yari yambwira ati nicaha nzoheba mbe ko muri Bibiliya reka ndabibutsa abakristo bacu ngaha handitse muri Timoteyo handitse ngo sinibuka umwigisha Yesu yabwiye yari Paulo abwira abigisha ngo banywa kavinyo kugira mu nda kamererwa neza nukuri ko Imana hagiye uheba inzoga ugatangura kujugumira nta bantu urabona bameze abantu kitamwe inzoga ari ntitubayeho ntavyo muzi mwebwe uri kurumva rero ukumva ikinyota cicupa igakanye urumva ukakanywa nyene ukumva yamene umerewe neza Bibiliya yavuga n'umuvinyo wambica coco ko utambiye wuzuza inda uri mw'ibisukari wuzuza inda rero muhemu yera ntiyazikambwira ati nica nukuri nzorara ndazihevye kandi ikindi naca abantu banye inzoga nta nzigo bagira rero ukaba utanye inzoga wewe koko hari inzigo urambona
n'uruhari inzigo uramubona ahubwo rero ngiye kuza ndabacunga neza wowe na nuru abantu batanywa inzoga n'abanyenzigo mw'abantu mwe urumva n'abantu bagira stress bakabura niyo bazita urumva baca bagira inzigo y'inzikira ariko iyo unywa agacupa ufise intunze stress ucinywa agacupa ugatangura gutwenga ugatangura kuvuga neza je sindabona umuntu w'umunyenzigo avura amanyencupa Imana ikubabarire no kuri kw'Imana nta ndabona. Yes, muri commentaire muraza kutubwira twaze byinshi bitandukanye. Ntimuze mu ntuke nimwumvirize neza ikiganiro. Bakukimatsa. Yes, bo twagaze byinshi bitandukanye. Kono bagize ama commentaire ku rugendo rwa bavuga ko bakuzi bakwagiriza bigiye bitandukanye ko basanzwe bakuzi mu rusengero ndetse n'ibindi. Amakaya turavuga kuri Prophet Modeste yasavye imbabazi ku caha yaguyemwo. Yisanga mu caha yarasabye imbabazi abakunzi biwe abakristo abantu bose bamushoboye kumujija mufite byo twazi ngaha anya ntitwaye tugakwiye ko kujija umuntu ahubwo umubiri ko kuragoye nkuko ngaha anya yabivuze ko twayaze byinshi bitandukanye benshi nibaze ko bafashijwe n'ivyo bababwiye harimo abafashwa hari abatanga gutukana bataranumviriza je nari yakiriye Mana nta kintu na kimwe consha mvuza muri comment naho ubona ukibiki urazi ubuzima umuntu aba yarastragorenzemo ni byinshi noneho ucuja gushavuza n'utu message umuntu akwandikiye atakuzi akoma gusa wirenganira gutyaye donc ni mukizo kwanza mutanga karoro keza none bavuga ubutumwa nyabaki ndashaka kubana ururimi rwanyereye ariko nimumbire hariho abantu nabonye ucubona abantu naba intellectuel vraiment hari ama commentaire ubona ko uyu muntu ari intellectuel avuga ati koko nukuri ibyo bintu urihenze kunuku canke koko mpore wahuye nibi no kuri mpore ariko kosora hahantu urumva ko afise ubuntu bw'Imana abantu baceba ibitutsi by'ibishego Mana we hariho nuwo nabonye avuga ngo nguyo ngubiki sishano kubisubiramo Imana bababarire mugira agakiza turahejeje ikiganiro ibyo muzovuga byose nzovyakira kandi nzoca ndabigarukana ngaha vuba kandi turagaruka kugira tuzine amasubisho atandukanye yo gashobora gufasha benshi bababariye mu ngo benshi koko babariye mu rugo tuve mu masengero kumure ufite experience nyinshi dushobora gufasha abantu bagiye atandukanye abajene benshi bakiri mu mageto no musi abakobwa bakiri mu kuzazanirwa kubuzima natwe byinshi bizobafasha muri commentaire munsi ubukurikira kubijanye n'ivyingo bega tuzogende tubaganiriza kumwe asante sana koko nagushimira kumwanya washo kuduhereza namwe mwakoze yego n'abakunzi ba African TV basanzwe bagukona abakunzi bacu no kuri ndabashimiye n'abansi bacu ndabashimiye abansi banje we ntabasukira ndabashimiye abakunzi banje n'abansi banje ndabashimiye kandi ndazi ko muzokizwa musigere muravuga neza mumvuga neza ariko nta muntu avugwa neza n'abantu bose murakoze yes merci beaucoup muri zuma zuma dukurikiranya African TV asante sana